n'ikintu no kwita urusaku mufise curiosité ubonye umukobwa hariya ukabona agakobwa gato gato kariko karatambuka wihama image sivyo utangura kubona ngo kari utangura gucapa mu bwenge watangura gucapa ngo byose ngo ujyanwa ameze uku nsanga imungo umenga abantu ntibaryoherwa umugabo n'umugore umenga ntibaryoherwa ndavunja hano ribaza ati akwabo ndikiye kiryoshe kubaka mu rugo nikiye kiryoshe ugasanga umukenyezi ari kumwe n'umugabo wiwe nta morale bigera bagira jewe burya uzombona tutariko turavugana n'umuntu uwo muntu banamwanka kwe nakubwiye ubwiza bashaka kononekara uno musi wewe urirabura uri umuhungu yirabura uri umupapa umuntu w'umugabo yirabura ejo birashobora gushikuka gwara ntibikakubeka ariko birashobora gushikuka gwara isura zikononekara zikavanga ubwirabure n'inzobe uwakunze ubwirabure bwa sisi rero atarukundo gwari rurimwo bica vyononekara kuko ibisi ibintu umubiri n'ikintu gitoya cyane gishobora guhinduka umwanya n'umwanya urashobora gukunda umukobwa kubera ari muto nakubwiye ko byose bifira mu kuresha umuko uri muto ari muto utamukunze wakunze ubwo buto bwiwe ejo ashitse mu rugo kwa vyara cyangwa kwa mererwa neza imisosi kabi imisosi arapanuka najewe sinahorangana gutya eka je narubaka nari umukobwa muto ababizi ngaho igitega bamwe baranzi cyane abo twahurira mu bikorwa vy'Imana mu mashengero barabizi ko nari umukobwa muto ariko urabona no musingeze mu biro 180 ngira hafi 90 so ivyo rero warabiravye dufata umugabo wanje nyamba yo yari yaravye yoca mpeba usanga waciye umuheba umuntu kubera iki biriya bintu waravye wakunze ni ibintu bihera ariko urukundo ndaza kukivuga kwiconye niko ndakubwira ngo ibintu tiko ndagerageza kwenimera ibintu bimwe bikunda gutuma urugo rumera nabi ni kuvuga ngo ikintu cyambere ni gucagura nabi nkwabivuze abasore bakwiye kumenya ingene bacagura abakobwa amashure ubwiza bw'umubiri imiryango ivyo ni bimwe mu bikunda gutuma abasore bacagura bagahashuka sivyo cyangwa akunda umukobwa ngo aririmba neza dufate nk'abantu bo mu mashengero yabutwegwa abantu b'abaporoti ndasange nabivuze naho bitari bikenewe amashengero y'abaporoti umuhungu agakunda umukobwa ngo shanga ujya mukobwa ngo adirija ruwanje neza mbega none mu rugi wazo baje kudirija ruwanje oya hari ibindi binazo baje gukora bitandukanye cyane nizo ruwanje ahora dirija mu ishengero banza ahubwo mugenzurura uti mbega biriya bikorwa byo muhira arabishoboye washakura shaka gusanga yitanga cyane kuri eglise mu ugasanga muhira nimbura kimazi imwe ya mbere sivyo ugasanga mama wanje asokoza agashatsi neza arabironkera umwanya agashaza muri eglise akadirija ruwanje ugahezagirwa ugacivuga ngo uzomutwarira ico ndaza urugo rumwe ntiruri ngaha hafi y'itega ariko ruri mu kindi gisagara cyo c'intara cy'igihugu cy'u Burundi umusore yagiye muri serire hanaka asanga bariko bararyoherwa memerewe neza yumva ijwi rirengera hari yaguma tuma kajisha ati cyo umuntu ndakeneye kumujyari cyambere ngiyeyo amuravye ayumva aramukunze cyane basi ubwiza busanzwe bwo kumubiri nibisanzwe ariko yakunze iryojwe iwe n'umukozi w'Imana ahantu hama nawe ahavashimwe umukobwa ngo azoza araririmba nawe avuga ubutumwa urumva uwo mugabo ngo azovuga ubutumwa ngo hanyuma ngo umukobwa nawe ngo aririmbe yego mama wanje ariko ivyo nabona urugo bitavuye gubakwa neza kubera ivyo ni kimwe mu byo kunezera ariko kandi umenye ko mu rugi watazobaje kudirija ruwanje nkamwe bw'abasani namwe ashaka gukunda uti umukobwa vraiment afise udustile umukobwa ntiyambari guturiya uraneje ko aje nambaye guturiya ukabona uti wapi uriya ntiyambari guturiya afise style n'umukobwa nyene wo mu muji ari smart ameze ukuntu nyene ukaba ari vyushima ivyo wonye ni bimwe birukwavyo sivyo arakunda ikirori cyemu gasimzi ko abasani no kubaza nkabo ahubwo mbega none haje musani bihora bikunda gacashi mu musani nkabo avuga ati twamaduhurira muri boîte misi yose abari boshira mu rugo birashika kuko ara tuzi nk'aba Satbi na ba nice abose n'abasani ni n'abakouple y'abastar kabisa ariko rero ivyo bihora bishika gake kandi ivyo iyo bishitse naho nyene hari ikintu bawihenzeko kuko we nyambo zokenera kuja mu kirori ukararayo uriya muntu nawe akabasangazwa akunda ico kirori akararayo mbega abana muhira bazorabwa nande kibazo urumva nyamba mwese muhurira ku magu amwe yego byari byiza ko muhuje amagu mugabo ni muri bimwe mugabo mubanza kuraba ko ivyo bintu byanyu ataco vyica mu rugo ndiko nakubwira urugo n'ikindi kintu mu buryo umusore mu gucagura yategerezwa kwiyumvira d'abord urugo icari cyo mbere binabaye byiza akabanza kegera abantu bashaka kumufasha bamukurira
bafise ibyo bafise experience mu bijanye n'ingo bakamuganiza akamubwira urugo icyari cyo kuko urugo nasanze ari yindi si burya je kugira ngo mpita gukora kino kiganiro nari mfise ibyo nahumuyeko je naragenda genze natembereye jewe apana mu ntara nyinshi ariko mu ngo nyinshi ndiko nditegereza ugasanga umupapa umugore atari hari ugasanga araryohewe aranezerewe akatwenga mukayaga akabagurira n'utuntu mukaryoherwa sivyo mugabonye umukenyezi watashe morali gacikatika se numva birambabaza je kubera nari umuntu akunda amahoro nari umuntu akunda ahantu hisanzuye ahantu horo buzima bworoshe basi muri rusange mugabo nsanga imungo umenga abantu ntibaryoherwa umugabo n'umugore umenga ntibaryoherwa hano ribaza ati akwabo ndikiye kiryoshe kubaka mu rugo nikiye kiryoshe ugasanga umukenyezi ari kumwe n'umugabo wiwe nta morale bigera bagira jewe burya uzombona tutariko turavugana n'umuntu uwo muntu bandamwanka kwe ndakunda ko abantu baganira mwicara hano mugani muri ko muraganira umushinga ntatashe kwamubaza mu ugasanga umugabo atashe mu rugo isentari isutama kumugoro abazenda ugasanga yasutamye umugore ariko aramubaza ujya muntu mwari muri kumwe mu modoka ninde ujya muntu mwari kumwe hana ninde ugasanga misi yose umugabo agorobeza muri sentare ugasanga umugore misi yose ni obere mu gatonda vyuka toza amakori sigi nibi sigi nibi ivyo byose byanduruka mu gucagura nabi ni kwa kuntu wewe uri umusore ushobora gukunda umukobwa ukamukunda ngo ava mu giti uravyumva ngo umukobwa ngo akomoka mu giti mugabo nawe nturaba uburyo bwiwaho bugira mbega wewe ufise uburyo bungana gute ushobora gutunga uyu mukobwa ku buzima yamyemwo kuko wihenza agashita agasubira hasi gatonya ni bya bindi nyene bizogaruka bigatuma yo kuvako kuko yamenyereye nyambu dufiriti yamenyereye yes murumva ko Alice Rukundo kabisa vise byinshi cyane yo tuganirira akumbura ugasanga biriko birubaka community gusumba ari tuganira byinshi kandi nibaza ko tuzokurondera n'ikindi gihe kugira ngo utuganirire bitari bike ariko hari akantu numva utogenda utagize ico kavuga ko nk'umuntu amaze kugira maîtrise cyane mu bijanye n'ingo ari kintu ugwaruka gubu rukunda gukorera ko cyane utije sinorongora umwigeme ntabanje guhonja rimwe na rimwe bakavuga ati numve ukuntu bimeze abandi nabo bakavuga ati nze ndabe ko akomeye ndabona ko ashobora kuvyara ico kintu wewe ukivuga kwiki ico kibazo ni kibazo gihanze isi gihanze abemera n'abatemera ku mpande zose ico kibazo kirahari abasore je sinzi ico babigirira muri rusangi je simenya ngo babigira ngo bahonje simvuga ngo babigira ngo barabe ko bazovyara simvuga ngo babigira byukuri birarenze bayita ama avance data wanje ama avangu cyangwa ama avance ariko uko biri kose je nibaza ko cyane cyane mu bemera tuvuze ku ruhande rw'abemera no kwihenda kuko nyamba wagiye uri buhonje twege twahora duhonja umutobe sinzi kuzi cyari cyo ino mu ntara z'ikirimiro bayita amaki twege wacu tukomoka bayiwita umutobe w'ibitoke ugiye guhonja rero ugahonja hambere ukumva nuryoshye ucuheba ugaca ugenda ugahonja ku yindi bido canke ku wundi mu bindi data wanje ugasanga ntibimeze uko wari ushaka ucuheba basi birashobora gusanga washaka umeze nk'uraye ugasanga washaka umutobe uraye hama ahantu ugasanga uwo mutobe ni mubisi ni ukiva ku bwato umaze gusanga rero umutobe ari wo ku bwato we washaka uraye ucuheba ugasubira ukagenda ugasanga uriya nawe warateteye umaze gatatu we washaka uri mu ayene ushaka uraye mugabo uri mu ayene ugasanga hariya noneho uriya nawo aho guraye gatatu ugaca uvuga uti jewe ibintu oya wapi ni ukuvuga ngo ubaye umuhonji aho ndacari ku basore kandi ubaye umuhonji wacana abarundi bavuze ngo umuhonji wacane ntagura uzosazira guhonja kandi abahungu burya mufise itama mu wundi ndabaseke nakundi mufise itama mbaya kubera iki mwe uragiye urabonye hariya mufise n'ikintu no kwita urusaku mufise curiosity ubonye umukobwa hariya ukabona agakobwa gato kariko karatambuka wihama image sivyo utangura kubona ngo kari utangura gucapa
mu bwenge watangura gucapa ngo byose ngo ujya ngo ameze uku ngo ujya ngo ameze uku wabona ufise taye zigereranye ugatangura nonyere kwihama image ugacapa ukabona ngo ishango uyu mukobwa ngo ibyo byose ngo gereranije na wawe nabona ngo muto muto ngo ibyo byose ngo ujya ngo ashobora kuba ameze uku noneho ugenda ukadodora ukabarizako ukavuga uti reka ngende negereze ndabe ko sirayel mabiri ya bintu nibajije ari byo wagenda ukasanga sivyo usanze ari byo data wanje wazoba atombo izwa zimuguye ko uje twaronyene mugabo usanze za style wari wibaza usanze atarizo umukobwa bagize ingorane ibaze rero niwashikira muremure na mugufiya na munini na muto muto w'inzobe no wirabura bose ukabaparukura ukazosanga uriya wa mbere wahereyeko niwe nimiburi wohenda ariko ikintu kimwe uba wihenze ko nikihe d'abord biriya injya y'ubusuma injya wivye wijya weraguza uje uriye weraguza antuka nibaza ko izo njya zidashaka kuryoha nk'ibyo wariye uri pose uzi neza ko pastor yaguhezagiye uzi neza ko patiri hari jambo yavuze uzi noneho ko shehe hari jambo yaguherekeresheje antuka ivyo bintu zakubijya ubanje no kuvuga uti haleluya. Sunny Sats